Mu myiteguro ya Championnat d'Afrique des Nations de moins de 20 ans basanzwe bita U20. muriko muritegura ni Burundi bugiye guserukirwa, mubona imyiteguro iri kigenda gute? Yego turiko turitegura kuva iyi ndwi igira kabiri. Yego umwanya naho ari mutoya turagerageza gukora ibishoboka kugira tuzokwitaba ihiganwa umugwi umeze neza. Umwanya muto kuri jewe nk'abamenyereza nk'uko n'abandi bamenyereza baba bavyifuza. Umugwi uba ukwiye gutegurwa amezi 2 amezi 3, rero mu kiringo kiri munsi y'ukwezi umwanya kuri jewe aba ari mutoya, ariko baguhaye igikorwa umwanya wose baguhaye urawukoresha ugakora ibikenewe bizogufasha na ekipe muba muri kumwe mu ihiganwa twimirije gukina muri uku kwezi k'umunani. Koca, nivo z'abakinyi zibona gute? Nivo z'abakinyi zimeze neza kuko muri aba bakinyi mubonye ngaha si bashasha muri volleyball. Abakinyi bari basanzwe bari mu mahiganwa atandukanye mu ma ekipe atandukanye yo ngaha muri Association de Bujumbura, Association de Bururi, Association de Mwaro, barimwo no mu bakinye Championnat National de Championnat y'igihugu ngaha mu Burundi, harimwo n'abamaze kugira amakompetisiyo mpuzamakungu. Urumva ko harimwo abafise experience, harimwo n'abandi batarayironka cyane mugabo nivo yabo imeze neza. Muvuze ko nivo zabo zimeze neza, ubu abarundi bava bagira icizere ko hariya muzava mukora neza? Yego bogira icizere kuko kuva dutanguye imyimenyerezo ngaha aha kuri iki kibuga c'ubushikiranganji, kuva ku munsi wa mbere gushika uno munsi, uko dukora niko tubona iciyongera. Ariko kandi no muri iri yinga nyene mu ndwi iheze twararonse akanya ko kugira match d'entraînement n'andi ma ekipe azosohoka azoja mu Buganda. Ivyo byose vyaratweretse ko aho tugejeje gukora hariho ica amelioration kuri ekipe nationale. Mumaze gusoma urusaku muramaze kumenya aho imigabo izohura no kuyiga ukuntu imeze? Gushika ubu baratubwira ama ekipe amaze gukonfirma, gusa urumva kenshi zama zimenyekana iyo hageze tirage au sort ko hariho iziyandikisha ugasanga ntizaje, iziyandikisha ugasanga zaje. Burya kugira rero umenye ekipe zizoza muri competition tuba tugeze muri tirage au sort. Muri uwo mwanya niho ubona rero ati imigwi ingana gutya, bakabashira mu matsinda y'ibyo bitwa amakuru. Muri make uti abarundi bo kwizigira ko mushobora kubaganira intsinzi? Jewe nk'umukoci w'iyi-ekipe, umu-entraîneur, ndavye mu bugeni umeze, turiteguye gukora ibishoboka byose kugira turondere intsinzi kuko iraronderwa. Kuca kugira iyo ntsinzi muyiteze muriko mufise icizere ko muzana ishoboke, nk'ibindi bihe uretse mwavuze ikibazo c'umwanya wabaye mutoyi, n'ibindi vyokorwa kugira vy'ukuri abakinyi baze bakine barondera intsinzi ata bindi bibabuza? Ibindi ibiba bikenewe ni vyinshi, ariko jewe ndashimira Federation ya volleyball ikoranye n'ubushikiranganji bw'inkino ko bagerageza ibishoboka kugira abakinyi babeho mu makondisiyo meza. Abashimira perezida wa federation n'abafatikanije hamwe n'abo ngaho muri ministere ya sport kuko aho bigeze bafisemo ukuboko kunini gushika kuri ubu munota turiko turakora imyimenyerezo.
muri make abakinyi bazogenda ryari, amakipe azogenda ryari, inkino zitangura ryari? Bidahindutse inkino zofata urugendo itariki imwe y'uk'umunani, bazoba ari kuwa kane, hama n'ikirangamisi c'inkino kidahindutse après tirage au sort izoba ro 2, inkino zizotangura rotu itariki 3 z'uk'umunani. Abarundi rero babwiye ko bijejeje. Abarundi nk'uko uwo mugwi ugiye userukira igihugu mu rukino rw'amaboko volleyball, mu nkino z'abajunior bari munsi y'imyaka 20, twebwe icya mbere no kubasaba ko badushigikira dufata mu mugongo tuzoba turi, hama natwe tukabigeza ko tuzokora ibishoboka byose kugira igihugu cyacu tugitere iteka.